umunsi nk'abana b'Imana turi mu gishingo ca Kristo nk'abana biwe. Haleluya. Turi mu gishingo ciwe, turiko tugwanira muri terre yakiniyemwo. Haleluya. Haleluya. Aradukeneye umunsi we nanje ko natwe dutsinda, kuko ibigeragezo yaravuze ko bizohora. Bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Tuje imbere yawe Mwami Imana tuguhimbaza kandi tugushimira urukundo rwawe rutangaje wadukunze. Wasize icubahiro cawe mu ijuru uza muri ino si wibabarizwamwo kugira ngo urokore ubugingo bw'abari mu isi ntibugwe mu mahonero. Rero ndagushimira Mwami Imana ko wadutabaye kandi n'uyu munsi udahengeshanya kutugwanirira no kutugirira neza uko bukeye n'uko bwije. N'ubu ndakwinginze kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe ubandanye Mwami Imana gukangura imitima y'abera kugira ngo ikwizere, ko ntawe akwizeye n'umwe azokwigera kugwa n'isoni. Nisezerano dufise nk'abana bawe Mwami Imana kukunda abagukunda kandi abakurondera ubudahumeka bakubona. N'uyu munsi wiyereke abakuronderana umwete n'ishaka uzoba ukoze Mwami. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe riravuga ngo ntutinye kugeragezwa. Haleluya. Kuko n'umwami wacu yatubeye arakarorero, yarageragejwe kandi ari Imana, arihangana kandi yaranatubwiye ko natwe tutazoreka kugeragezwa. Haleluya. Ariko hahigwa abihangana gushika kwiherezo. Haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana muri Matayo igice ca 4, turahera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 11. Haravuga ngo Yesu ageragezwa na Satani. Buno Yesu aduganwa na mpwemu mu bugaragwa ngo ageragezwe na Satani. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 yisonzesheje abona gusonza. Umugeragezi azahara ati, niwaba ari umwana w'Imana bwira y'amabuye acika imitsima. Aramwishura ati, byanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Buno Satani amujana mu gisagara cera, amuhagarika ku gatwe k'urusengero aramubwira ati, niwaba uri umwana w'Imana ikororere hasi, kuko vyanditswe ngo azokuragiza abamarayika biwe nabo bazokuramira mu maboko yawo, ngo kumbure ntutsitare kwibuye. Yesu aramwishura ati, vyongeye handitswe ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe. Satani yongera kumujana ku musozi uhagaze cane, amwereka ubwami bwose bwo mw'isi n'ubwiza bwabwo, ati ivyo vyose ndabiguha niwamfukamira ukansenga. Buno Yesu aramubwira ati, mva ko Satani, kuko handitswe ngo Uhoraho Imana yawe uba ariyo usenga kandi uba ariyo usaba yonyene. Maze Satani aramureka kandi abamarayika baraza baramukorera. Amen. Murumvise ko umwami wacu yageragejwe. Haleluya. Aduganwa ngo mu bugaragwa atakindi kimujanyeyo, ajanywe gupimwa. Haleluya. Haleluya. Ariko arapimwa aranesha. Twebwe natwe uyu munsi nk'abana b'Imana turi mu gishingo ca Kristo nk'abana biwe. Haleluya. Turi mu gishingo ciwe, turiko tugwanira muri terre yakiniyemwo. Haleluya. Haleluya. Aradukeneye umunsi we nanje ko natwe dutsinda, kuko ibigeragezo yaravuze ko bizohoraho. Haleluya. Ibigeragezo bizokwama. Umva intambara turi mu rugamba. Haleluya. Kuko tugwana na Satani, tugwana n'umubiri, tugwana na systeme y'isi. Haleluya. Ivyo vyose duhanganye navyo, donc biratugwanya uko bukeye n'uko bwije. Rero ngo aduganwa mu bugaragwa, ngo aho rero ngo yari mu masengesho y'imisi 40 ngo n'amajoro 40. Abihejeje Satani baramutegereye cyane kugira ngo
amugerageze kuko ngo yari ashonje. Haleluya, yari ashonje arushe. Satani aravuga ati uyu ni wo mwanya wo kuja kumugerageza. Amen. Twasomye ngaha aye ngumugwanize azahara ati ni wabura umwana w'Imana bwira ya mabuye aciye ku mutsima. Haleluya. Yesu nawe acaramwishura amubwira tumve nkubwire Satani ati wambonye ko nshonje, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ariko ngo atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Uhoraho. Satani yumva aratsinzwe. Haleluya. Hinga ndababwire bantu b'Imana, nukuri mu bibazo duhura navyo, ikintu gishobora kuremesha umukristo akarema, haleluya, n'amasezerano dufise mu ijambo ry'Imana. Iryo Imana yarirahiye ko itazokwigera na rimwe yivuguruza kuco yavuze. Rero kandi ahaje naratahuye neza, ndabona ko Satani nta kintu na kimwe atinya. Ntatinya umuntu, ntatinya ko ufise igihagararo, ntatinya kuri umutunzi, ntatinya kuri umuntu w'umunyamasengesho menshi. Ivyo ntibimukanga. Haleluya. Kuko murumvise ko Yesu yari amaze iminsi 40 n'amajoro 40. Ubundi yari kumutinya ati umuntu arapakiye amasengesho sindamubahuka. Ariko Yesu ikintu yamutsindishije niki? Yamutsindishije ijambo ry'Imana. Haleluya. Ikintu Satani atinya, ntatinya titire ufise mu ishengero, ntatinya ko woba uzi kumara amasanga afukanye usenga, sivyo yotinya. Ariko ikintu atinya, mwumvise ko atinya ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Rero wubahutse umwami wacu nawe ntazogutinya. Amen. Ntazogutinya. Hama ngaha aye ngo aramanuka ngo buno Satani ngo amujana mu gisagara cera, amuhagarika ku gatwe ku rusengero, aramubwira ati ni wabura umwana w'Imana ikoreye hasi, kuko byanditswe ngo azokuragiza abamarayika biwe, nabo bazokuramira mu maboko yabo, ngo kumbure ntutsitare kwibuye. Urumva aravuga ati rero uyu muntu ndumva ko ari kwangwanisha ijambo ry'Imana, nanje reka ndamujane mu ijambo. Haleluya. Haleluya. Ati reka nanje ndamujane mu ijambo. Mwumva ko na Satani azi ijambo. Hariho abantu benshi usanga duhendwa n'abantu bose bavuga ijambo ry'Imana. Bego murumva ko na Satani azi ijambo. Higa n'abakozi ba Satani barazi ijambo ry'Imana, baragiga bakarimenya kugira ngo bashobore kuzimiza benshi. Ariko umuntu ashobora kuresista, umuntu ashobora gutahura, umuntu ashobora kumenya aho umwasi yaciye, n'umuntu agize iki? Yanywanye na mpemu yera. Haleluya. Haleluya. Afise impemu ya discernement, akamenya ati mbega uyu mwuka uri muri uyu muntu ni umwuka ki? Ni umwuka w'Imana cyangwa ni umwuka wa Satani? Haleluya. Kuko ijambo urumva ko nawe arivuga. Amen. Ijambo ararivuga. Burya rero yiri umuntu w'umunyamwuka uramenya by'ukuri ukavuga uyu muntu arimo umwuka w'Imana cyane nta mwuka w'Imana uri muri we. Ivyo navyo nta handi bibonera, ni mu vyamwa ariko arama. Haleluya. Ijya kubwiye ijambo ibikurikira inyuma, mbega hakurikira yahe majambo? Kuko umuntu ariko ararondera inyungu ziwe, umukozi wa Satani ntubura kantu umufatira ko ngo wumve ko hari utundi tuntu tuja kwinyuma. Haleluya. Yesu aramubarira ati umva, ngo Yesu aramwishura ati ngo vyongeye handitswe ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe. Urumva kwikorora. Urumva wikoroye Imana yo gusama atari yakubwiye. Urumva ati nukugerageza Imana. By'ukuri hariho abantu baba bagerageza Imana, akakubarira ukasanga yagiye mu vyaha, kandi Imana ikamukebura, ikamwereka amasinye, amwereka ko ibyo bintu izo engagement agiyemwo, Imana ikamwereka ko ari ibintu bitagira aho bihagaze. Mugabo umuntu akavuga ngo reka ngerageze nta, kandi Imana yavuze. Urumva ugasanga umuntu ariko aragerageza Imana kubera ibyo bintu yinjiyemo, ugasanga ejo ariko ararira yicuza ngo mbega kubera ko Imana itankewe. Imana yaravuze ariko ntiwayumvise. Haleluya. Haleluya. Rero ntitukagerageza Imana. Hari aho umuntu akora ibintu akabikora bibona, hanyuma ejo akaja kuririra Imana.
ubu uriko urayigerageza kuko ntacyo mwavuganye nayo. Haleluya, ntacyo mwavuganye. Rero Yesu aravuga ngo kirazira kugerageza Uhoraho Imana yawe. Amen. Hanyuma ngaha ngo Satani yongera kumujana ku musozi uhagaze cyane ngo amwereke ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Ati ibyo byose ndabiguha niwamfukamira ukansenga. Satani murazi ko umwana w'umuntu yamuhaye kuganza ivy'Imana yaremye, kuko ubundi yari yabihaye umuntu ngo abiganze, ariko umunsi yakira ikinyoma ca Satani akacemera yahaye kuganza Satani. Haleluya. Kandi Kristo cyari kimuzanye yaraje kugarukana ico umwana w'umuntu yatakaje. Haleluya. Kandi Yesu yarazi ko ariho ikiguzi arinda gutanga kugira ngo agarukane ibyo byose. Satani yashatse kumuha karakurusi kugira ngo abimusubize byose, mugabo amwunamire yemere abimusubize. Haleluya. Haleluya. Ariko Yesu acaramwishura ngo bune Yesu amubwira ati ngo mva ko Satani ngo kuko byanditswe ngo Uhoraho Imana yawe uba ariyo usenga kandi uba ariyo usaba yonyine. Haleluya. Yesu aramwereka ijambo ry'Imana, aramwereka icyo Imana ivuga ko atawundi muntu n'umwe akwiye gufukamirwa, akwiye gusengwa. Hama Satani aravuga ati uyu muntu nta kundi arananiye. Haleluya. Ariko ati nzogerageza ikindi gihe. Amen. Bantu b'Imana, nukuri uyu munsi umuntu wese agerageza uburyo bwose bushoboka akundira ijambo. Haleluya. Umva urikunde n'abantu ushaka bakure kwa maso, abo usaba ngo bagusengere canke bagire bashaka bakure kwa maso, ariko amaso bashire muri iri jambo. Iri niryo twahawe. Haleluya. Iri niryo rishobora kunesha Satani, iri niryo rishobora kugutunga. Haleluya. Niryo rituma ukomera, niryo rituma ugira ihishurirwa. Haleluya. Niryo rituma ugira ivyizigiro, kuko isezerano ry'Imana ni ntahava, kandi nta handi yadusezeraniye muri iri jambo ryayo. Haleluya. Haleluya. Rero imyampi y'umwasi nta handi uzoyizimiriza, n'iri jambo rizimya imyampi y'umwasi. Kandi Satani burya aratuzi twese, kuva kuwa mbere gushika kuwa nyuma aramuzi, arazi kapasite y'umuntu wari we wese. Haleluya. Niyo dusenga aratwumva, akumva ati uyu muntu asengera mu ijambo, cyangwa apfa gusenga gutyo ibintu by'imboroko. Haleluya. Cyangwa ariko arasenga akora ku mutima w'Imana, kuko umuntu ashobora gukora ku mutima w'Imana ni ukora ku ijambo yavuze. Haleluya. Haleluya. Uwo ni washobora gukora ku mutima w'Imana, Imana ikavuga ati kabisa uyu muntu aranyemeje. Rero nahawe ho kukanguka ukamenya ngo ivyo ari byo byose ikishobora gutuma uyu munsi ntsinda amageragezwa ndimo no kuba mu ijambo. Haleluya. Satani atinya ijambo, kandi n'Imana itinya ijambo yavuze. Haleluya. Kuko Imana iravuga ngo sinshobora kwivuguruza ku ijambo navuze. Ijambo nayo ngo ni inkota isogota umwasi. Urumva ko ari Imana ari Satani, bose batinya ijambo. Haleluya. Rero Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Ndagushima Mana kandi ndakuninahaza kuko watugiriye neza. Waduhaye ijambo ryawe kugira ngo ridutume tuzimya imyampi y'umwasi iduhiga uko bukeye n'uko bwije. Kandi nawe ndaguhimbaza Mwami Imana ko wasezeranye kutazokwigera uhemuka ku ijambo ryawe wivugiye, ngo ntuzokwemera ko hagira n'urunyugutu rumwe wavuze ku ijambo ryawe. None nsengera abera bose ngo bagire inzara n'inyota yo kumedita kuri iri jambo, kuko ari bwo bushobozi twahawe. Rero mukunzi mwiza, ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.